umwuga w'iwanje cane nuwo kujisha. Kujisha kwiwanje rero nkoresha ibikoresho bitandukanye, murabona ubu musanze ndiko nkoresha ico bita umuhivu. Uyu mwuga siwo nize mw'ishuri n'ukuri, ni impano. Uramaze kuzi kujumbura, giye mu manza nkasanga mu gukwa, mu gutwikurura nivyo bakoresha vya bintu vyo makanoti. Reka data wanje ntangwa kuza ndabigisha abagenda kubikotesha bangurira, abaja kubikweramwo bagira ndabaha gucyo da igiseke nakijije kuvyukuri weekend narashobora kuja gusokoza nanje nkasa neza nk'abandi bose kubera inkoko, kubera igiseke, kubera kujisha. Ubu mutsima yaba uburo, yaba amasaka, waba ingano, waba imyumbati, amasaha atatu aheruka bimeze neza, hamwe n'utari hafi ashika bumura bumeze neza. Rero jewe rero mfise imyaka 5 ya kaminuza mu gisata c'icongereza, naho mubona ndajisha ubundi nitse icongereza, umukunzi araduhamagarira kwiyungunganya inyuma amasaha y'akazi kenshi cyane zarusha zose turajanye tukagenda ni muri bindi bihugu byose byinshi bya yasi, aho bitarakunda cyane ko tuja za Buraya, za Amerika na za Australia. Nk'ubu uye jewe ndakoresha ico bita règle 50-30-20 yo kutajya twose, ni ukuvuga ndafise igice 50% mvuga ntaya ndasubije mu bikoresho, ndasubije mu kudandaza, ndasubije mu biki, hanyuma ndafise kandi kuvuga ntaya ndayakoresha mu kumenyekanisha, mu kwiyunguruza, na 20 ntigera nkorako yo kubika